yitwa Dema yarungwa hamwe n'abandi bantu b'abahizi. Pawulo yemera ngo twakoranye igikorwa c'Imana abantu beza cane. Dema yarimo muri uyo mugwi, ariko avuga Aristariko, ariko avuga Epafra, ariko avuga abandi baruka, avuga abandi bamariko, akavuga ekipe y'abantu beza, ekipe y'abantu b'abahizi. Amina. Abantu twakoranye igikorwa c'Imana neza na Dema, nanjye narabatasha, na Dema narabatasha, na Dema narabatasha. Yamuziga mw'inyigisho nzima, yamuziga mu buhizi, bari barakoranye igikorwa, ariko kw'iherezo aravuga ngo Dema yarantaye kuko akunze isi ya none. Amena. Imana idufashe cane. Dema yarantaye. Dema twatangwanye neza. Dema yari mw'ivyizigiro bikomeye, ariko kw'iherezo isi ya none yamuhamagaye, isi ya none yamukweze, isi ya none yamuhamagaye. Imana itugirire neza. Yarantaye ntitukiri kumwe, isi yamuhamagaye, isi yamuhamagaye, isi yaramuhamagaye. Ijambo ry'Imana ni itara. Ijambo ry'Imana ni umuco umurikira ibirenge vyanje mu nzira y'agakiza. Narangije urugendo, nazigamye ukwizera, bisigaye mbikiye igisibo cyo kugororoka cy'umwami wacu umucamanza agororotse azonka kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyine nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Urongo w'icumi. Dema yarantaye kuko akunze isi ya none, yigira i Tesalonike. Kereskenti yagiye i Galatiya, Tito yagiye i Dalumatiya. Luka gusa niwe twasigaranye. Hitana Mariko muzane, kuko angirira ikimazi mu gikorwa cy'ibango ryanje. N'ayandi majambo akurikira tugasomera mu Baheburayo igice cya 2, dusomera mu murongo wa 1. Igice cy'Igishenga cy'Abaheburayo igice cya 2, dusomera mu murongo wa 1. Ntitwanjanjwe kugakiza, nicyo gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ibyo twumvise, kugira ngo ntidutwarwe akayombekere tukabivako. Ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikagera ku ngero bikwiranye. Turiho tuzokwikiza dute? Ntitwanjanjwe kugakiza kangana gatyo, kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, yishingisha ibimenyetso n'ibitangazo bikomeye by'uburyo by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpwemu yera twagabanganijwe nk'uko yagonze. Jewe nama niyumvira ku by'ubugingo bw'umuntu, nkabona ko benshi bapfa bakibagirwa mu isi. Ese Yesu yogaruka agasanga dukijijwe
tukazongera kubaho Yesu niyagaruka. Ese Yesu yogaruka agasanga tukijijwe tukazongera kubaho kizobigitangaza. Yesu ashimwe nahimbazwe n'abamwizigiye bose, kuko yama tuzigama kandi akatubungabunga. Ese Yesu yogaruka agasanga dukijijwe tukazongera kubaho Yesu niyagaruka. Ese Yesu yogaruka agasanga dukijijwe tukazongera kubaho kizobigitangaza. Benshi barakekeranya bakanakwizera yuko abapfuye bazozuka Yesu niyagaruka. Mu mageragezwa naciyemwo, mwiyama naciyemwo, mu bangwanije mu vy'agakiza, mu nyigisho zindi narose, mu bampendahenda narose, mu bigomba kunziriza twahuye, narwanye intambara nziza, Mana nishimwe, narwanye intambara nziza, narazigamye ukwizera, nararangije urugendo, ibisigaye ndabikira igisibo. Amena. Bene data, shengero ry'Imana, turiko tuvuga amajambo y'Imana uyu munsi, ndipfuriza umuntu wese guhera ku mutoya gushika ku hejuru ko yabona kw'iherezo ryiwe ijambo nk'irya Pawulo, naragwanye intambara nziza. Imana idufashe cyane mu rugamba nabayemo, naragwanye intambara nziza. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Aho iruhande yiwe tubona uwundi yitwa Dema. Dema bari kumwe mu gikorwa c'Imana. Dema yari mu bandi bantu babizigirwa. Dema bari kumwe nawe, yari mu bantu bari bizigiwe. Imana idufashe cyane. Usanga hariya mu cete c'Abakolosayi, Imana idufashe cyane. Hariya mu Bakolosayi igice ca 4 turabona ivya Dema ngene yarameze. Reka mbere hajya 4 kurya murongo wandwi habaho tukiko mwene data dukunda, umukozi w'umwizigirwa, umugenzi dukorana mu mwami wacu, azobiganira ivyanje vyose. Niwe batumyeko kubwiza nyene ngo mumenye ivyacu kandi baremeshe imitima yanyu. Ndamutumanye nawe Yesu mwene data w'umwizigirwa, we dukunda yavuye iwanyu, bazobiganira ivyino vyose. Aristariko wadusangiye umunyororo arabatasha, na Mariko mwene se wabo wa Barunaba arabatasha. Umwe mwabwirizwa ivyiwe, niyaramukaje iwanyu muze mumwakire. Na Yesu ariwe Yusto arabatasha bonyene bo mubake bwene bakorana nanje ku bw'ubwami bw'Imana, kandi bamanye bamaze umubabaro. Epafra w'iwanyu, umugurano wa Kristo Yesu arabatasha, yama bagwanira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame mutunganye rwose, mumenye neza mudakekeranya ivy'Imana igomba vyose. Ndamushingira intahe
yuko bagirira umwete mwinshi mwebwe Laodikiya na Hierapoli, Luka umuganga akundwa na Dema barabatasha. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Kandi bantu b'abahizi Pawulo yemera ngo twakoranye igikorwa cy'Imana, abantu beza cyane. Dema yarimo muri uyo mugwi, ariko avuga ba Aristariko, ariko avuga ba Epafra, ariko avuga abandi ba Luka, avuga abandi ba Mariko, akavuga ekipe y'abantu beza, ekipe y'abantu b'abahizi. Amina. Abantu twakoranye igikorwa cy'Imana neza na Dema, nanjye narabatasha, na Dema arabatasha, na Dema arabatasha. Yamuziga mw'inyigisho nzima, yamuziga mu buhizi, bari barakoranye igikorwa, ariko ku iherezo aravuga ngo Dema yarantaye kuko akunze isi ya none. Amena. Imana idufashe cyane. Dema yarantaye, Dema twatanguranye neza, Dema yari mu ibyizigiro bikomeye, ariko ku iherezo isi ya none yamuhamagaye, isi ya none yamukweze, isi ya none yamuhamagaye. Imana itugirire neza, yarantaye ntitukiri kumwe, isi yaramuhamagaye, isi yaramuhamagaye, isi yaramuhamagaye. Bene data, shengero ry'Imana, muri abantu mushajije mubereye ubwami bw'Imana. Umuntu yitegereje muririmba, umuntu yitegereje mukora ibikorwa, ariko ndagira ndababarire, hari isi iri kuyahamagara, hari isi iri kuyahamagara, hari isi iri kuyahamagara, imaze iri kuyahamagara. Uyu munsi ibintu byayoberanye, uyu munsi ibintu byayoberanye. Isi yahamagara, isi yahamagaye, yahamagaye abameze nka Dema, bari barasenze turanetse, bahora bahagarara bakigisha amajambo akomeye, bwari ubutunzi, ariko isi yabahamagaye, isi yabahamagaye, isi yarabahamagaye. Naho bahora bigisha imbere y'ishengero tukanezerwa. Dema yarantaye, Dema yarantaye, isi yamuhamagaye. Nawe iri kuyaguhamagara, nawe iri kuyaguhamagara, iri kuyaguhamagara, iri kuyaguhamagara, iri kuyaguhamagara. Bene data, nagomba nsubire ndababarire, uyu munsi hari abameze nka Dema, bahamagawe n'isi mu izina rya Yesu. Barareka wa muhamagaro wa mbere, barareka ya ntahe ya mbere, barareka bya gakiza ka mbere, barareka bwa buryohe bwa mbere, kuko isi ya none irahamagaye. Umuntu arashobora gutangura neza akazoheza nabi. Imana idufashe cyane, ndakwinginze mugenzi, Imana idufashe. Aho Pawulo ahise yahamagara Dema, Imana idufashe cyane. Pawulo wewe yavuga amajambo aryoshe, muzosoma mu Bagalatiya igice cya 6 urya murongo wa 14, ngo ariko jeho singira tikindi atari umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, watumye isi imbere ikibambwe, nanje isi nkayibera ikibambwe. Imana idufashe cyane. Pawulo ava muri iki si iri kuyahamagara, jewe ntibindaba, icyo nirata ni kimwe, n'umusaraba wa Yesu, n'umusaraba wa Yesu, n'umusaraba wa Yesu, watumye isi imbere ikibambwe, natwe dupfa
cyane yemwabaretse ubugingo bukabugurana inyama ayisoborera mbega muzokura wenyungugi isemwa guhoragizwa no gushimwa ugakiza sizovayo yemwabaretse igihugu gitembama tanuke komukimiraje vuba musubiye mwegiputa isemwa guhoragizwa no gushimwa ugakiza sizovayo. Yesu abahezagiye cyane, Yesu abahezagiye cyane, Yesu abahezagiye cyane, amajambo y'Imana, haleluya, naye guhanura ishengero ry'Imana, mwemu w'Imana yatumye ko yumvise amajambo y'umwami wacu Yesu Kristo, agakomeza kuri twebwe n'ababandi bayumvise, agakomeza kuri twebwe n'abo bakozi b'Imana bakoze bagatama, agakomezwa kuri twebwe n'ababandi bamaze kuva mu ijuru. Ijambo ry'Imana rigomba ngo riwanjajwe, isi iriko irahamagara, ariko Imana igufashe uzorangiza amahoro, ube munarwanya intambara nziza, narazigamye kwizera. Imana idufashe cyane, narazigamye kwizera. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Kumuredema yaravuze ati ndobandanya kwifatanya na Pawulo, ntateka mu isi noronka, ibiryoshe vyo mu isi ndacabikeneye, ndagomba icubahiro co mu isi, hariho n'intebe nkeneye mu isi, hariho n'agateka abandi bafise na jewe nkeneye, no kwishingira ibintu vya Pawulo vyoneza isoni, no kubavuga ibintu vya Pawulo vyotuma ntemegwa, sinokwemerwa n'abahambaye mw'ikoraniro ry'abakuru n'abapfa ntajamwo. Imana idufashe, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Narose amajambo y'Imana yo kukwibutsa mugenzi, Imana igufashe, ntutinye kubabazwa, navyo gutera kubabazwa, navyo gutera kubabazwa, hari guhihanganira ibimugerageza, niyamara kurama azohabwa igitimo c'ubugingo, navyo gutera guhomba. Haleluya, itunga ryiwawe riri hariya mw'ijuru, tubazorangiza urugendo amahoro. Imana iguhezagire, ntuzobe nka Dema, haleluya, ariko uzobe nka Pawulo, uzobe unarangije urugendo amahoro. N'aya majambo Imana ibahezagire cyane. Ninarangiza urugendo zohabwa igisibo, ninarangiza urugendo zohabwa igisibo. Ninarangiza urugendo zohabwa igisibo, ninarangiza urugendo zohabwa igisibo. Bakoze magazi
ishengero, urakoze ko ari umuvyeyi mwiza, urakoze ko ari uturongoye, urakoze ko zodushikana amahoro, urwanira ishengero ryawe, iyi mpwemu mbiyadema, mw'izina rya Yesu, aho iri shengero riva rikagera, iki gisigo gitsindwe, mw'izina rya Yesu, iyi mpwemu mbiyadema, uyirinde ishengero ry'Imana, tuzorangiza urugendo amahoro akoze, kuge gushishikana natwe muri byose, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisavye. Amen.